jewe nitwa Yohani Berkimasi sinzobasiga mwene kari kuri ubu wa birara wa mararage wa Rudigi wa Sengonde. Rero jewe nsanzwe serukira intambo ihuruma mu mvugo yumvikana neza ni ihuruma kuko birafise aho byavuye kugira ngo yitwe ihuruma. Muri make ihuruma yani intambo yatanguye kera mugabo yari isanzwe ifise ibigabane bitatu. Ivyo bigabane bitatu rero ikigabane ca mbere nico bita isambwe. Iyo ni intambo itambwa n'abantu bose, abagabo, abakenyezi, ni kuvuga abahungu n'abakobwa. Hanyuma ikigabane kigira kabiri naco nico bita ingaramira. Iyo ngaramira nayo rero ni intambo itambwa n'abagabo gusa. Abagabo gusa nibo batamba bariko barerekana ukuntu banonotse, bagarama, bihindukiza. Ivyo navyo nyene kandi birafise insiguro idasanzwe kuko ivyo babikora kuva kera bariko barerekana umwe n'uwundi inguvu afise, ico twokwita nk'ubunonotsi, uko umuntu anonokeye urugo, uko amunonotsi anonokeye urugo. Hanyuma intambo igira gatatu, ikigabane kigira gatatu naco ni ikigabane gitambwa n'abakenyezi bacita urukukumbo, ariko baca bita ngo nagafuguye. Ico naco gitambwa n'abakenyezi canke abigeme. Navyo birafise insiguro, ni kuvuga aho gafugunya bagatamba bariko barahibura mu migenzo ya kera babikora bariko barerekana nk'umwigeme yerekana yuko atanda yishushe yoba afise, ni kuvuga yerekane yuko ameze neza kandi anenotse ashobora kumenekera urugo. Hanyuma tuduze kwijambo rero harageze igihe rero kugira ngo yitwe intuze ihuruma, naho niho umutama yitwa Mararage bari kumwe na se wiwe yitwa Rudigi, kuko Rudigi na Mararage bari abantu bakunda gushengera ibwami. Hanyuma muribuka n'igihe umwami mu nzandiko birimwo kandi ni vy'ukuri umwami ko yavuye Tanzania, hanyuma agaheza agasanganirwa nabo kuri Nkoma mu Rutana. Rero burya baramusanganije intambo y'ihuruma. Rero uwo mutama Rudigi yagiye gusaba mu miryango y'abaganuza abajiji, yaciye akurayo umugeni, rero acaramuzana aha hafi ngaha ku mutumba wa Shembe muri komine ya Giharo. Rero no kuvuga rero yaciye amutuma ko babonye yuko baguma batamba bagiye gushengera ibwami, barashengera bakaca batamba uko nyene, izo ntambo zose bazigira uko nyene. Mugabo arabona yuko uyo Mararage na Rudigi barabona yuko hariho ikintu kibuze cohuza ivyo bigabane vyose nababwiye bitatu. Ico bihuza n'ukuntu iyi ntambo yoca yitwa muri bisanzwe, baca bayita rero ihuruma, umuziki uva muri iriya bindi mwabonye hariya. Ico gihe rero yaciye atuma ko cambo ciwe amukura muri uwo muryango w'abajiji mu baganuza. Yaciye atuma ko cambo ciwe baramuhereza urwagwa baranywa. Bamaze kunywa rero batangura gusubira gutamba kwa kuri bahora batamba, mugabo baca baragiranira ikiyago cerekana yuko ivyo bigabane bitatu bo bihuza igaca iba intambo imwe. Leta ikijije ku bushikiranganji bw'imico kama bwo kubaka aho hantu habereye ico kiyago, bukahashira ibigabiro vy'ihuruma kugira ngo ntibizokwibagiranwe na rimwe, kuko ibimenyetso byaho aho bayagiye biracahari. Ico ni cambere cokogwa. Ica kabiri naco mu bisanzwe tusanzwe dufise urwaruka ruriko rurakurikirana, harimo abanyeshuri mu mashuri mato mato, ayisumbuye ndetse n'abari muri za kaminuza, turakwira abantu 40.
rero ni ukuvuga harimo n'abahejeje amashure ngaha bahejeje na za kaminuza dusaba turi kumwe ngaha nyene bari hamwe rero ni ukuvuga rero yuko turafise ihangiro ry'uko iyi ntambo itazokwigera yibagiranwa na rimwe kuko iyi ntambo yabayeho kuva kuri ntayo rushatsi yaje ava iheru asanga iyi ntambo nayo bayitamba kuko nayo barayimusanganije nayo baziza gukoresha ku muganuro ku bigabiro by'umwami biri imirehe aha muri komine Ntigakayeje ahantu bita ku mpinga niyo bahora bamwakiriza hanyuma rero bagarutse baca bagira ico bita ibisogi bagaca baza rero ku rugo kwa Rudigi bagaca baza kugiriraho rero ico bita ibisogi ni kuvuga baganutse bashitse batagira ico bita ibisogi Mwihangiro dufise turafise ko iyi ntambo yacu yokwira Uburundi bwose ariko birakenera uburyo kandi ubwo n'uburyo budasanzwe kuko hariho nabo mpora kuri televiziyo bariko baragerageza kuyumvira yuko bokoresha nk'ibikoresho dukoresha by'imibindi usanga bariko barabikoresha mu kutamenya bakaca bariko baronona akaranga k'iyi ntambo ni ukuvuga umubindi kirazira yuko umuntu w'umukenyezi ashobora kugira kubukorako oya kirazira kuko umubindi ni kimenyetso gisa n'igihimba kimwe cy'umukenyezi ico bita igisabo rero mu kuvuza intuzoye umubindi ntituvyita ngo nukuvuza tuvyita ko ari uguhungura kuva kera ni uguhungura umubindi rero byo twiyumvira kandi sinzi byo twiyumvira ni mu mbono kazoza twifuza yuko twogera turaja mu zindi ntara kugira ngo tuje turababwira canke ababikeneye nabo bakazino muga turifuza yuko cyane tworonka uburyo bwo kwiyunguruza imodoka yo kwiyunguruza yo mu bwoko bwa kwasiteri ishobora gutwara abantu kugira tuje turagenda kwa byo bibanza twame tudonagura muri rya ntambo tugenda nk'inyakazu tugenda ku mashite yo mu isanga ikarera tugenda kwitanganika canke za Coho hariya za Kirundo tukagenda n'ahandi turiko turata kano karanga dufite ubwo buryo bwo kwiyunguruza byoba byiza kandi twaba tuko turaca dutanga iyo message ubwo butumwa byoba byiza bakamenya uko iyi ntambo yoba yifashe hacangira ko nsaba abanyakubahwa yuko abantu bakeneye kumenya ino ntambo boza bakatubaza kuko bijya biratubabaza kuri televiziyo ugasanga umubindi bariko bawutumaguza n'ikamba mbiri je mpanda yibona ugasanga ivyo nivyo kugira ngo akaranga kikaci gahebe gafata iyindi ntumbero idasa niyo abasogokuru badusigiye murakoze